nagira singaruke ku byavuzwe byose ariko mbanze mfate kano kanya nyakubahwa buramatari kugira ngo nshimire indongozi z'intara ya Muyinga kuri iyi nama y'ukwirimbura mwatunganije mbere mukavuga muti ntitwoyigira twenyene reka abavuka ntara bose iyo barangurira imirimo babe bari ngaha. Mwumve ko tubashimiye cyane kuko iyo umuntu yirimbura wenyene atajisho ryo hanze ririmwo ahava yihenda akavuga ati burya nakoze neza. Ariko rero mwebwe mu nkundire nk'uko na mwebwe mwabishikirije tubakeze kuko ibikorwa birivugira twabibonye iyo tugendeye ino ntara turabibona ibikorwa birivugira kuko inje kuri kimwe gusa ikicibiro vy'intara ndibuka mu mwaka w'2020 mu bitangura ko harabiyumvira bati inyubako ingana gutyo ataburyo bwa leta burimwo ubwo tuzobishobora ariko mwaragiye imbere abavuka ntara murarondera inshuti z'intara none rabo no munsi muriko muratubwira muti mu kwezi kumwe ndashobora kwitiza. Numva umengo n'ukuri banyakubahwa muri ngaha mwiteka ryanyu ico conyene twogikomera amashi kuko n'igikorwa kiboneka. Murakoze nsabe nongera ntera intege indongozi ku nzego zose zo mu bisata bitandukanye kugira ngo mukomeze kubera karorero abo murongoye mu kubahimiriza gukunda ibikorwa. Sinze jo ko harabaronse akanya ko kuraba makuru jeweho nari nicaye narumvise mbabaye kubona uno munsi n'ingene inzego zitandukanye zihimiriza hari umukozi wa leta ashobora gushitsa saa 3 atarashika ku kazi. Ejo narabibonye umushikiranganje mu vyajejo harimwo gukurikirana abakozi ba leta aho yagendeye hari haho saa 3 ibiro byari bicugaye. Nizere ko mu ntara yacu ya Muyinga ivyo bitabaho. Nizere ko indongozi ziri ngaha mubizi ko umuntu atakaje umunota umwe abahomvye byinshi. Muvyumve ko we uri indongozi utonda saa 4 aburongoye bazoca batonda saa 4. Iki rero no kuri nagira ndakigaruke ko kwaka kanya rakanya turonse kugira ngo twirimbure. Mu byo mwavuze kandi numvise vyankoze ko kandi nama nagarutse ko umengo nabonye ko urongoye indero muri no ntara yacu ngira ngo n'abarongoye indero ku rwego rwa commune bari ngaha twumvise ko abanyeshuri bagiheba amashuri ari benshi. Navyo vyatumye twibaza tuti ubwo yemwe akamo twamadutera umwe wese arumva ko kamuraba. Aha ndavuga abavyeyi, ndavuga indongozi, ndavuga abo mu ntwaro, ndavuga ugwaruka kuko nago nyene rwashobora guhanurana, ndavuga abavyeyi nka twebwe tuzi ko uno munsi umwana atize atakazoza tuba turiko turamuronderera. Aha navuze ntikino kigarukako kugira twumve ko guhimiriza abana kuguma ku mashuri tutobihebera abo mu gisata c'indero bonyene, ko tutobihebera abigisha, ko tutobihebera abarongoye amashuri. Tugira Imana ko abaturongoye mu bijanye n'umutima bari ngaha ko nabo bobigira ivyabo kuko tutariko turigisha abana bacu nta kazoza turiko turabaronderera, nta kazoza keza turiko turabaronderera. Kandi aha tubivuze ngaha mu ntara ya Muyinga ariko twarumvise no mu zindi ntara ko iki kibazo kihari. Dusabe rero kumwe wese ico yokigira iciwe
mbere biroroshe mu kibano umunyeshuri wahora ubona atonda ku ishuri ukabona umaze iminsi utamubona ataja ku ishuri ubaza igituma. Birashoboka ko abana tubagumiza ku ishuri, birashoboka ko leta mvyeyi leta nkozi yavuze iti abana bose ntibategerezwa kwiga kaminuza, mugabo duhimiriza abana baje mu mashuri y'imyuga, abadashaka gushika kure biga imyuga, abashobora gushika kure bashike kure, gutyo tugire ingufu mu kubaka igihugu cacu twigisha abana bacu. Numvise hari ikindi nogarukako ikijanye n'igisata c'amagara y'abantu. Ego twashimye umuyobozi mwishikira ariko arashikiriza ivyaranguwe, yatubwiye ko ku bitaro vya Giteranyi bakira abagwayi neza, ariko buramatari twari twicaranye naciye ndamubwira nti n'ubwica kivuze ndaza kwigaruka ku kundi. Nabonye ko urongoye igisata c'amagara y'abantu mu ntara ari ngaha, ngira n'abarongoye uburere bw'amagara y'abantu bari ngaha. Hariho imyidogo myinshi ko ibitaro vy'i Muyinga vyasubiye inyuma mu kwakira neza abagwayi. Hariho imyidogo myinshi nk'abaserukira bene gihugu iradushikira, nkaca mvuga nti none ko hari abaganga 3, 4, 5 ikinama ndakigarukako kuko ngaha narahakoze turi abaganga 2 tugakora cesarienne 3 mwijoro, bukeye tukazinduka kwakira abagwayi baje. None uno munsi ahantu hari abaganga barenga 5, iyo myidogo mwumva twoyumva? Ntidushobora kuyumva. Nyakubahwa médecin provincial mudufashe kuko ndabivuze ko hari inama yindi yahuje abavuka komine Muyinga, abari bayirimwo baca bayimenya sinirirwa ndayivuga. Iyo myidogo yaraje mw'iyo nama, arico gituma mu gisata c'amagara y'abantu ngahi Muyinga mwo kwikubita gashi. Ahi Muyinga mugire exception, ahi Muyinga habe exception, abaza kwivuza bakigwe neza. Irya miti mu barungika kugurira mu mafarumasi, imiti itegereza kuja mu bitaro be mu bitaro. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarabivuze ati turabizi ibintu biba mu gisata c'imiti, imiti itegerezwa kuba mu bitaro be mu bitaro. Tubashimire cane, aha dushimira umwe wese kuca akora kugira ngo tugwanye urudandazwa rwa magendo ngaha muri ino ntara yacu. Yabivuze neza, hariho igihe fraude wamengo ni ingwara ngaha mu ntara ya Muyinga, ariko uno munsi bose baravuga ko hariho umwimbu uri kuraboneka mu kugwanya fraude. Aha rero nijisho kurindi banyakubahwa murongoye intara ndetse n'abandi babijejwe, namwe tugume tubahimiriza, kuko uno munsi dushobora kuvuga ngo twateye intambwe mugabeje ugasanga dusubiye inyuma, kuko fraude kiza uwo nyene ayikoze ariko abayishe benshi kuko amahera yari kwinjira mu kigega ca leta kugira ngo tuzokoregwe yamabarabara twama dusaba, abagiye mu mufuko w'umuntu umwe, kandi agacaja kugora abandi bari binjije ibintu babicishije mu mategeko. Birumvikana rero ko ngaha twobahimiriza kugira ngo mukomeze gufasha kugira ngo muri ino ntara yacu uru rudandazwa rwa magendo ruhagarare. Kuri iri shirahamwe JITMAT bagitangura kusaba vacances de terrain, twarabajije tuti baje gukora iki, gifitiye akamaro kahe abene gihugu, tuti barafise uburenganzira bahawe n'abari hejuru ko tuzi ingene bintu bigenda. Nyakubahwa Mustantera arazi ko ivyo bibazo byose yavyishuye, amaze kuvyishura turaheza twebwe kubituraba muri commune Gasogwe turatanga vacances de terrain. Icambere numva bokumva, twumvise ingene basavye
icambere bo kumva nuko tubasaba nabo gukurikiza amategeko y'igihugu. Turakeneye ko haza abagwiza tunga guteza imbere igihugu cacu. Nejo twari kumwe n'umushikiranganje mu vyajeje harimo ubutunzi bwa leta mu nama nshinga amateka. Tubivuga aratubwira ati abagwiza tunga binjira nta ngorane bafise, mugabo turabasaba gukurikiza amategeko y'igihugu. Niba batararaba code des investissements bagirabe hariho ivyo barekurirwa muri code des investissements, ariko ntibarenze ngaho. Ntibarenze ngaho ngo baze ku ndongozi zo mu ntara ngo dufashe. Oya, mwababwiye neza hariho amategeko ku rwego rw'igihugu bategerezwa gukurikiza. Ivyo bamaze kubigira hariho n'ibindi basabwa. Turashima ko baje guteza imbere igihugu cacu, ivyo turabishima, ariko barasabwa aho bakorera. Ince mvugira igasogwe ko mwumvise ko vacances d'hôtel twayitanze. Ntibazoraba inyungu zabo, ahubwo barabe mbega umwene gihugu, iyi societe nshashije umwene gihugu azokura hiki. Ico rero naco kije muco bategerezwa gukorerako. Ntibarabe inyungu zabo, ariko barabe n'inyungu umwene gihugu ahari azokuramwo, kandi ivyo n'ukuri tuzobikurikira. Turashima ko baje kuduteza imbere, ariko mu kuduteza imbere abakozi bose bakoresha ntibazana abanyamahanga. Aho sinzi ko baba badutejeje imbere yewe. Jewe nikomeze niko mvuga. Mu kuduteza imbere tubasabe abakozi bazokoresha bakoresha abakozi baho, bazoze kuzana umunyamahanga ari uko babuze uwo ngaho ashoboye ivyo bifuza. Mugabo bakavuga n'abarimyi ko bazova hanze kugira ayo mahera yose aguma aja hanze. Sinzi ko bazoba baje kuduteza imbere. Ico rero ngira bamaze kwicara bazoheza baciyumvira ivyo vyose bitunganye. Naho ibisigaye nk'uko nyakubahwa buramatari yabivuze, Uburundi burakunda abazana imitahe, kandi natwebwe Muyinga turakunda abazana imitahe, n'igasogwe turakunda abazana imitahe, mugabo bagakorera kuri ivyo mpejeje gushikiriza. Niyumvire ko nohereza ku mpanuro zine. Impanuro ya mbere, duhamagarire mwebwe ndongozi mwadutumiye kuguma mubera umuco abo murongoye mu gushira imbere ineza yabo murongoye. Kuko ngaha twese turi ndongozi, ntiduhave turaba buramatari gusa ngo niwabwiwe. Twese umwe wese ahari akomeze kubera umuco abarongoye. Umuco nawo turabizi, ahari umuco nta karenganyo kahaba mu bisanzwe, kuko burya abarenganya binyegeza mu muzimagiza. Ahari umuco nta giturire kihaba, ahari umuco nta bunebwe buhaba bimwe navuga. Ahari umuco utonze ku kazi urakora akazi, ntuja ku ma WhatsApp, banza gukora akazi. Ahari umuco indongozi ku mugoroba irasubira inyuma ikaraba tuno munsi burya nakoze ivyangoye kubera iki, nobitorera umuti gute, ibi nashoboye navyo umwimbu nashitseko n'uwuhe, urafasha. Aha sinoshika kure kuko ubwira indongozi ntavuga vyinshi. Impanuro ya kabiri nuko nosaba umwe wese mu gisata arimwo ko yokomeza kugira ivyiwe yambona kazoza y'igihugu. Uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Umwe wese mu gisata arimwo turakunze kubibwira abene gihugu, ariko twebwe indongozi tutabaye akarorero twosanga turiko turaruhisha natwe abari hejuru yacu. Tuba akarorero umwe wese mu gisata arimwo.
hari igisata nibagiye kuvuga kari igisata c'abadandaza nabo bategerezwa kuraba ingene babera umuco abo bari kumwe, nabo bategerezwa kwipanga kugira barabe ingene bofasha gushika kw'iyo mbona kazoza y'igihugu cacu. Ubwa gatatu nuko twebwe nk'indongozi aha nibaza ko cane cane biraba abo mu ntwaro, nuko twoguma iruhande y'abene gihugu tukaguma tubahimiriza kugira bakomeze kubungabunga amahoro n'umutekano, bongere bagume ku bikorwa vy'iterambere cane cane muri iki gihe uwatweretse ivyaranguwe yabivuze. Muri iki gihe buke buke turiko turaja mu matora, abakoresha imbuga ngurukana bumenyi muramaze kubona ko hatanguye uduhuha tumwe tumwe two kumera nk'utujyanisha imigambwe itandukanye, two kumera nk'utujyanisha bene gihugu. Bijya tuvyima amatwi, ahubwo nk'indongozi dukomeze guhimiriza abo turongoye kugira ngo utwo tuntu batwigirwe kure, ahubwo bigumire ku bikorwa vy'iterambere, ariko kandi bakomeza amahoro n'umutekano. Nagira sabe nyakubahwa buramatari, ikindagisaba nyakubahwa buramatari, mwumvise ko ndongoye inama ya komine kandi n'abandi barongoye inama ya komine usanga ico kibazo tugisangiye. Tugitangura iyi legislature harabaye ibintu vy'amamwatemwa muri collecte des recettes communales kandi vyari vyazanye umwimbu, mugabo no munsi sinibaza yuko wa mwimbu kiri wawundi. Banyakubahwa ba mustanteri bambabarira, iyi mwatemo rero nyakubahwa buramatari murayitunganya kugira burya butunzi buva mu bene gihugu bugaruke gukora imigambi ya komine. Ba mustanteri ntibitekerere, abo bakorana ntibitekerere, kuko hari abakoresha ico, abo bakorana ntibitekerere, abayatoza ntibitekerere, ahubwo akomeze kuza kurangura imigambi ya komine cane cane ko abayavuye mu mifuko y'abene gihugu. Iyi mwatemo rero muradufasha, hariho n'ahandi numvise babivuze, muradufasha muri komine mu ntara ya Muyinga kugira ngo tuzorabe wa murindi twatangurana ko ari wo tugifise. Nitwasanga twasubiye inyuma, umukuru w'igihugu ngo yaratanguje kampanye yasubiza, natwebwe hano tugire subiza, aho bishoboka tugire subiza, gutyo ifaranga ry'umwene gihugu rikore mu iterambere, kugira ngo ca kibazo mwari mwabajije muti banyakubahwa muvuka ngaha twashatse mudutekerere ico twozojana mu ntara yagutse ya Buhumuza. Numva ivyo bikwiye, numva bikwiye kuko tugiye turabakozi tukagenda twitunganije, tukagenda tugororotse, nta kibuza ko intara yagutse ya Buhumuza izobona iti gabundi abavuye Muyinga nabo bariko barafasha, gabundi intara ya Buhumuza irateye intambwe. Mwatubwiye muti amapave ariko arakogwa, jewe ndashima ko narahishikiye ndabona vy'ukuri ko ariko arakogwa, ndabona imigambi itandukanye ariko irakogwa. Mutariko rero hariko harubakwa dukeyi, muradusabira na faze ya kabiri. Twarakigize icacu n'aba banyakubahwa twatowe hamwe, twarakigize icacu kandi turizeye Imana idufashije ko bizogenda neza. Narijya mugani wanyu tuvuga tuti tuze twinjire mu matora amashantiye yose yaheze. Rero naho twoja mu matora ivyo vy'amapave bitaratungana gose, ijisho tuzogumizako, aho tuzoba turi hose ijisho tuzogumizako, kuko tuvuka mwino ntara, tuzogumizako. Twumve rero ko turi kumwe twese ibi twariko turadondagura vyose bishoboka, mugabo mu gihe dufatanye mu nda canke mu mugongo.
mu gihe abantu bashize hamwe iterambere rirashoboka, mu gihe abantu bashize hamwe ahari ingorane ziratorega umuti atabarinze gutana mu mutwe. Ni kurako numva nohereza ko subira gukenguruka, ariko kandi mvuga nti Imana ibahezagire, murakoze tugira amahoro.